radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19-22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yasabye abategetsi batandukanye gukorera hamwe kugira ngo iterambere ry'igihugu rirusheho kwihuta. Ariko ntabwo hazaza umuntu ngo aguhitiremo urugendo ugomba kugenda kandi arugufashemo. Icyo nicyo cyishe u Rwanda, icyo cyishe Afurika, icyo kitwishe. Niyo mpamvu mwenye mu ruhare ukundi mugeraho mu ruhe mwebwe abanyafurika ngo mu ruhe guhora muri aho isi yose ibagirira imbabazi. Iyo bagirira imbabazi mu Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu ijambo rye asoza inama y'umushyikirano ya 19 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 washyizeho inzego z'ubutegetsi mu bice ugenzura. Umakuru byemwe bigaragara noneho ko bamaze gufata territoire, bamaze gufata ngaho ari igihugu kigabye muri Kongo, akaba ngaho noneho bagiye kwifata ngo ari igihugu cyabo bwite, kugira bagomba gushyiramo noneho administration, bashyiraho abaminisitiri n'ibindi byose. Claude Bambanze uyobora societe civile muri Rucuru, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Diane nini nahazwe. Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika, aho Mali yarayisozereye ibikorwa vyo kurondera abantu boba barahitanywe n'umusozi bariko barimba inzahabu ahitwa Kangaba, ni mu karere ka Kulikolo kari mu manuko bw'ico gihugu. Ibiziga bimaze kuboneka ni 73 gusa. Abajeje intwaro yahabereye iryo sanganya bakeka ko ikirombo cariko gicukugwamwo inzahabu carimwo abantu barenga 200. Witwa Umar Sidibe akora mu gisata cyo gucukura amabuye y'agaciro ahabereye iryo sanganya yabwiye amenyesha amakuru ati habanje kumvikana induru nyinshi, mu nyuma isi irajugumira nk'irimwo nyamugigima. Ibikorwa vyo kurondera bahitanywe n'iyo sanganya vyaheze. Ubushikiranganje bujejwe vy'ubutare n'agataka muri Mali butangaza no makuru bwaririnze kuvuga igitigiri c'abaguye muri iryo sanganya, bwavuze gusa ko ari benshi. Isanganya yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, ariko abajejwe intwaro baza gutangaza amakuru yayo ku munsi wa kabiri. Ikibanza cariko cimbirwamwo inzahabu nticemewe n'amategeko. Isanganya nk'izi zirakunze kuba muri Mali, igihugu kiza ubwa gatatu mu bifise inzahabu nyinshi ku mugabane wa Afrika. Tukiri ku mugabane wa Afrika, muri Ghana abantu 6 bagirizwa kuba barahatwe guhirika ubutegetsi mu 2021 baciriwe urubanza rwo kwicwa bamanitswe. Abo 6 barimo abasirikare 3, bompi barahakana ivyagirije vyose begekwako. Sentare nkuru yafashe ino ngingo muri Ghana ivuga ko ifise ivyemezo birimo n'ibiyago vy'amatelefone vyerekana uruhara rwabo mu guhakwa guhirika ubutegetsi. Bagiriwe n'icaha co guhemukira igihugu ku rwego rwo hejuru. Victor Adaudu, umwe mu baburanira abagiriwe n'icaha, yavuze ko ikigiye gukurikira ari ukwitura sentare ntahinyuzwa ya Ghana muri no dossier. Ariko ubutungane bwa Ghana bwambitse izera abantu 3. Wa mbere ni Benjamin Agodzo mu 2021 yari mu ndongozi za polisi muri Ghana. Samuel Kozo Gamedi nawe afise ipete rya colonel mu gisirikare. Seydou Abubakar akaba umofisiye w'ipete rya kaporari. Abejejwe bose bashimye aho intaha yashize, bavuga ko bahimbawe no gutunganirizwa kandi atakundi vyari kugenda kuko kubgabo bari baremetswe inkoni ishushe. Umucamanza mukuru yasomye urubanza yavuze ko ingingo ubutungane bwafashe ishemeye, agira ko yibutsa ko ibwirizwa shingiro rya Ghana ritegekanya igihano c'urupfu kwagiriwe n'icaha co guhemukira igihugu ku rwego rwo hejuru. Urubanza rwo guhemukira igihugu muri Ghana rwaheruka gucibwa mu 1963 igihe perezida wa mbere yatowe biciye muri demokrasi Kwame Nkrumah yavanwa ku butegetsi. Ubwa nyuma naho umunyororo yanyonzwe nyuma yo gucirwa ubwo gupfa muri Ghana hari mu 1992.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Irani itangaza ko yiteguriye gufasha Niger kurengera ingaruka z'ibihano yafatiwe n'amakungu kubera itembagazwa ry'ubutegetsi. Mu nama icegera ca mbere c'umukuru wa Irani Mohamed Mokber yagiranye n'umushikiranganje wa mbere wa Niger Ali Mahamane Lamine Zeine yamubwiye ko Irani itera ivyatsi ico yita ibihano bigayitse vyabo Irani ivuga ko batwaza igitugu bafatiye Niger. Acayongera ko ati nta nkeka tuzobasangiza ubumenyi n'uburambe dufise kuri iki kibazo. Irani iri mu bihano biremereye vy'amakungu harimwo Amerika kuva mu 1979. Bimwe muri ivyo bihano ariko hari aho muri kahise yakoresha urwenge ikabizunguruka. Niger nayo yashizwe mu bihano biremereye vy'ubutunzi nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa President Mohamed Bazoum mu kwezi kwa ndwi ko mu mwaka uheze. Vice President wa Irani yakeje Niger ayibwira ko yashinze leta yigenga. Umushikiranganje wa mbere wa Niger yaciye asubiza ati Niger iranyotewe kunagura imigenderanire na Irani. Imigenderanire yacu yari imaze igihe igoyagoya. Abategetsi babiri baciye basinya amasezerano yo gufashanya mu bisata bitandukanye birimo ivy'umuyaga nkuba, amagara y'abantu n'ubudandaji. Amasezerano yasinyiwe i Tehran ku murwa mukuru wa Irani aho bahuriye. Umushikiranganje wa mbere wa Niger imbere yo kugendera Irani yari yaciye i Moscow mu Burusiya aho indongozi z'ico gihugu zamwijeje kugwiza imfashanyo mu vya gisirikare. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP risesangura rivuga ko kimwe n'Uburusiya na Turki, Irani yakumiriwe n'ibihugu birimwo ivyo mu burengero irikirondera ingene yunga ubucuti n'ibihugu vyo muri Afrika. Mu mezi aheze indongozi za Irani zumvikanye zivuga ko zishigikiye abahiritse ubutegetsi muri Mali, Burkina Faso na Niger. Mu kwezi kw'icenda ko mu 2023 President wa Irani Ebrahim Raisi yaragendeye Kenya, Uganda na Zimbabwe. Duce tubandaniriza ku yindi migabane. Ishamwe ry'ibihugu vyo mu burengero vyishinze kwivunira umwasi hamwe OTAN canke NATO mu mfunyapfunyo ryaraye ritanguye imyimenyerezo ya gisirikare. Iyi myimenyerezo ya OTAN niyo ikaze gusumba iyindi yose yakurikiye guerre froide, imishamirano hagati y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi n'icahoze citwa ubumwe bw'abasoviete. Ubwato bw'intambara bwa Amerika buri kw'ibendera rya Amerika bwahagurutse ejo kuwa gatatu. Buzoca mw'ibahari ya Atlantique buje mu bihugu bitandukanye vya Buraya biri muri OTAN. Ishamwe rya OTAN rikavuga ko muri rusangi imyimenyerezo izoba irimwo abajeje umutekano bagera ku 90,000. Hazokoreshwa ubwato bw'intambara bugera ku 50, indege zigera ku 80 n'ibiduga vy'ingwano birenga 1,100. OTAN ibandanya kuvuga ko imyimenyerezo izomara ukwezi kose, izobigamije gupima inguvu n'ububasha bwo kwivuna umwansi, ariko na cane cane kwerekana ubumwe buri hagati y'abanyamuryango ba NATO, inguvu z'ibihugu bigize iryo shirahamwe n'ishaka ryo gukingiranirana umutekano. NATO igasigura ko imyimenyerezo inagamije no kwiga ingene ibihugu 31 bigize vyo kwivuna ibitero vyabo iryo shirahamwe ryita abakeba nk'Uburusiya. Imyimenyerezo izobera mu mazi, mu kirere no ku butaka. Izobera mu mihingo itandukanye y'abi Amerika yo mu buraruko, eka inabere no mu bihugu biri muri NATO bifise imipaka yegeranye n'Uburusiya. Urakoze Diane Ninahazwe. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19:22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye abategetsi batandukanye gukorera hamwe kugira ngo iterambere ry'igihugu rirusheho kwihuta. Yabivuze asoza inama y'igihugu y'umushyikirano ya 19. Kigali, Eric Bagiruwubusa.
Asoza iyi nama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko yagenze neza no kurusha n'izindi zayibanjirije. Perezida Kagame yongeye kwibutsa abategetsi bagenzi be ko bakwiye kwitandukanya n'umuco wo kuba abanyamwigendaho mu kazi. Icyambere ari system kugira ngo ikore neza igomba guhererekanya amakuru, kuvugana, kuganira, kumva ibibazo kimwe no gushaka ibisubizo. Impamvu binanira abantu kugira ngo bumvikane bavugane n'iki. Iyi nama y'umushyikirano itumirwamo abayobozi b'ingeri zitandukanye z'igihugu. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Madamu Victoire Ingabire Umuhoza akuriye ishyaka Dalpha Umurinzi ntiyatumiwe, gusa ntiyanabuze kuyikurikira mu bundi buryo. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko atari ubwa mbere Perezida Kagame akebura bagenzi be ariko ntabona impinduka. Ikibazo ni kimwe, nuko abantu bakora nta bwisanzure bafite. Igihe tuzaba twubatse igihugu kigendera ku mategeko, umuntu akaba azi ko ari mu nshingano ze, natazirangiza hari urwego rubishinzwe ruzabimubaza, icyo gihe bizakorwa neza. Umuntu agakora yikandagira atinya ko mugenzi we ajya kumutangaho raporo, haba kwa mukuriye cyangwa se ngo mu cyama. Ibyo byose ni bimwe bituma abayobozi bacu batarangiza inshingano zabo uko bikwiriye, bagakora basa n'abagendera ku magi. Perezida Kagame akavuga ko badashyira hamwe mu miyoborere bakigaragara no ku mugabane wa Afurika muri rusange, aho biyambaza abanyamahanga ngo babafashe muri buri kimwe. Kuri Perezida Kagame hari impinduka zikenewe, ariko ntabwo hazaza umuntu ngo aguhitiremo urugendo ugomba kugenda kandi arugufashemo. Icyo nicyo cyishe u Rwanda, icyo cyishe Afurika, icyo kitwishe. Niyo mpamvu mwe mu ruhare ukundi mugeraho mu ruhe mwebwe abanyafurika ngo mu ruhe guhora muri aho. Isi yose ibagirira imbabazi, iyo bagirira imbabazi mu Rwanda. Ibyo kutita ku nshingano ku bategetsi bagombye kudatererana nabo bashinzwe, mu mvugo iziguye Perezida Kagame yabaye nk'ukomoza kuri bagenzi be Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Felix Tshisekedi wa Kongo. Avuga ko abaho kwita ku bibazo bihangayikishije ibihugu byabo birirwa bivuruguta mu bibazo by'amoko bitagira icyo bifasha. Some of these leaders whom I was referring to yesterday, bamwe mu bayobozi ejo natangagaho ingero bakibereye nka kera hahise. Abantu bayoborwa, ndavuga kubona abantu muri iki gihe baheze inguni batekereza iby'amoko nk'inkingi ya mwamba yagombye kuyobora politiki ku by'igihugu gikeneye gukora. Ibyo abaturage bakeneye gukora ubwabo bidasubirwaho n'uburwayi. Twarangiza tukajya hanze tugatangira tugatakamba, twebwe abanyafurika, murabona iki gihugu. Nibyo wemerewe gutakamba, ariko ugomba gutakamba mu kuri. Yes, you have the right to make claims, but you have to make the right claims. Mu cyumweru gishize nibwo Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yabwiye urubyiruko rw'u Rwanda i Kinshasa ko yiteguye gukora icyarufasha cyose ngo rubohoke. Mu mvugo iziguye Perezida Kagame yatanzeho igisubizo. You have your people, your own people, barely making ends meet. Ufite abaturage bawe babona ubufasha mu buryo butoroshye, bambaye ubusa ku mihanda, barashonje, nawe ukaba uri hariya uvuga ngo urashaka kuza ukigisha u Rwanda icyo gukora cyangwa kugira icyo uhindura mu biri mu Rwanda. Witwaje iki? Ntacyo uriho, bidasubirwaho ntacyo. Ikibabaje si urugero rumwe, birasa n'ibya rusange. Ku bantu bitwara batyo basigaye inyuma, ku bwabo bafite ikintu, niba barakibye, niba baragihawe cyangwa barakibonye mu nzira z'uburiganya, noneho iyo umufuka wabo wuzuye, ikindi gice cy'igihugu cyabo abaturage nabo kwigira mu kuzimu. Ibyo ni ibyo tubona hirya no hino. Mu mwanya wo gutekereza kugira ibyo uhindura mu Rwanda, kuki udahindura ibyo mu gihugu cyawe? Mu gusoza iyi nama y'igihugu y'umushyikirano, hirya no hino mu Rwanda no muri diaspora humvikanye gushima gahunda z'iterambere u Rwanda rumaze kugeraho. Hari ndetse n'ibibazo bikibangamiye abaturage. Uyu yari kuri site ya Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Dufite ikibazo mu karere kacu ka Burera cy'amazi meza adahagije, aho dufite amazi make, tukaba dufite ibigo bigera kuri 40 mu bw'ijana bidafite amazi meza, ndetse tukagira n'umurenge udafite amazi meza. Mudufashe tukabona amazi meza, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byadufasha kunoza isuku, kurwanya indwara zikomoka ku mwanda. Kuri ibi bibazo kimwe n'ibindi byavuzwe n'ibitavuzwe, umunyapolitiki Ingabire Umuhoza hari uko abibona. Nk'uko bisanzwe nyine inama ihuza abantu batekereza mu mujyi umwe, byaba byiza bajya batumira
nkatwe dufite ukundi tubona ibintu kugira ngo abantu babwizanye ukuri barebe ibibazo birihe. Nk'ubu nababajwe no kubona batavuze ikibazo kijyanye n'isenyuka ry'imiryango, uko ingo zisenyuka mu Rwanda. Ni ikibazo bagombaga kuvuga, bakivuzeho mu mushyikirano washize. Uyu munsi nanitegereze kumva ko bakivuga, ese ingamba bafashe hari icyo zatanze, kandi bigaragara ko ntacyo zatanze kugeza uyu munsi. Muri iyi nama batangaje ko abashinzwe kunoza imyanzuro iza kuyifatirwamo bazayigeza ku bayikurikiye mu gihe kitarambiranye. Ni inama ngarukamwaka iba igomba gusuzuma uko iterambere ry'igihugu rihagaze, iniyemeza izindi ngamba zirambye z'igihe kizaza. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya leta washyizeho ubutegetsi bushya muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu ya ruguru no mu midugudu mikuru ya Bunagana, Kicanga na Rubare. Hashyizweho kandi na bamwe mu baminisitiri. Navuganye na Claude Bambanze uyobora societe civile muri Rucuru, mubaza uko bakiriye icyo cyemezo. M23 umaze gushyiraho ubutegetsi muri teritwari, ntabwo ari muri teritwari gusa, ahubwo umaze gushyiraho n'abashef de departement, bisaba ngaho ari abaministre. Umva ko ibyo ngibyo bigaragara noneho ko bamaze gufata teritwari, bamaze gufata ngaho ari igihugu kigabye muri Kongo, akaba ngaho noneho bagiye kwifata ngo ari igihugu cyabo bwite, kuko bagomba gushyiramo noneho administration, bashyiraho abaminisitiri n'ibindi byose. Kuri twebwe nka societe civile twakomeje kuvuga ko iriya ntambara ubundi ikishaka ikigamije no gukata igice kimwe cy'igihugu bakakiyobora nk'uko bashaka. Bimaze kugaragara uburyo abantu batangiye gushyiraho abayobozi babo, abaminisitiri babo, kuko noneho ubu ngubu bashaka kwigenga nk'uko banyine ariyo ntegano yabo kuva na kera. None se iyo uvuga yuko bashyizeho abaminisitiri bashyizeho ni bande? Amakuru twari dufite nuko bashyizeho abakuru b'imijyi nka Bunagana, Kicanga ndetse na Rubare. Abo baminisitiri uvuga bazayobora izihe ministeri? Hari minisiteri biri bamaze gushyiraho ko nabo mu itangazo basohoye banditse ko ibindi biri barabisohora mu minsi iri imbere, ariko bashyizeho minisitiri ushinzwe implantation ya parti, formation idéologique, akaba ari uwitwa Desire Rukomera, akaba yunganirwa n'uwitwa Uzamukunda Pascal na uwitwa Jean-Louis Kulu. Bakaba bashyizeho minisitiri ushinzwe information na media, akaba ari Laurence Kanyuka. Hari n'undi bashyizeho umwungirije undi bamushyizeho, bakaba bavuze ko ibindi birasohoka nyine mu minsi iri imbere. None se nk'abaturage bari aho ngaho muri Rucuru, ubwo butegetsi bushya mwabwakire muvuga muti nta kundi twabigenza, bagiye kudutegeka, muzabana mute? Bazabategeka bate? Ko bimeze guhera bagifata hariya hantu abaturage ntabwo bigize babyishira na rimwe, ni ukubura nyine aho bajya na mangirende, kuko ntabwo bafite kuvuga ngo bashobora kwigumura cyangwa ngo babyange, kuko basanga bafari ingwate ibucuro. Ubu ngubu urabona ko uhereye nka saa 12 n'igice nta muntu wemerewe kugenda mu muhanda. Abaturage babyakiriye batabyishimiye, ariko nk'uko nyine mbize kuvuga nta kundi babigenza, ko ndani makuru bafite no kwicara bakaguma neza, kuko nta kindi bakora. Ariko kubo abaturage ubwabo nta munsi n'umwe bigize babishimira iriya rebellion cyangwa iriya M23 kuba hariya, nta n'umunsi n'umwe bigize babishimira nako. Ariko se nsobanurira kimwe ndabumva ijwi rya Amerika muri kano kanya, ubuzima uko bumeze aho ngaho muri teritwari ya Rucuru, aho umuyoborwa n'umutwe wa M23. Urambwira uti kuva saa 12 n'igice haba nta muntu usohoka, nta nyoni bigicaracara, ariko si ubuzima bwa minsi yose mubaho mute buri munsi? Ubuzima ntabwo bumeze neza, kuko urabona ko ubu ngubu hari ibintu bya kidnapping byongereye cyane. Hari Rubare bari gukidnapa abantu, hari za Ntamugenga bari gukidnapa abantu buri munsi, hari za Busanza nanone bari gukidnapa abantu buri munsi. Urabona ko abantu babayeho nabi, hari amataxe menshi cyane atoroheye abaturage. Ubu ngubu abasore bari gufatwa ku ngufu kugira ngo mu gisirikari babanje gufata abayobozi bibanze
bari bafite abanyumba 10 chef de localité kubafata ku ngufu kujyana mu gisirikare no ubu bari gufata ati burinzi gutanga abasore ngo bajye mu gisirikare ku ngufu ubu abana baramushamba babaye imishwira babaye mushamba abandi bari guhunga bakageza Uganda kubirekeye amatungo no kuyasorera mbese imisoro ihambaye hari n'ahandi hantu usanga amasambu y'abantu bagahinga bakeza bamara kweza bakabirukaho ngono ngo amasambu nayo aba FTL bakabirukaho hanyuma baravuga bakazanaza amamashini za egreneze bakajya gusarura mu masambu y'abantu uvuze neza abaturage mesi babuze ahantu bahungira babuze ahantu bajya ariko ubuzima bubayeho nabi cyane. Ariko wowe uko ubivuga ni nkaho abo bantu ba M23 babayobora nabi, ariko iyo mvuganye n'abantu muri M23 bambwira ko icyo babereyeho ari ukubaha ubuzima bwiza, ari kubarindira umutekano. Ibyo umbwira ko numva bitandukanye n'ibyo mba numvise ku rundi ruhande. Bo bagomba kuvuga ngutyo ushaka ko bavuga ko bayoboye nabi kandi ari bo babaraho ngaho bose bavuga ngo bashaka kurindira umutekano, warindira umutekano uzana amasasu ukarasa mu bantu bagahunga bahungabanye abantu badashobora gutembera nyine kuva saa 12 ahantu abantu bari gusimutwa buri gihe buri munsi ahantu baterwa buri gihe bavuga ngo aho hantu koko ngo hari umutekano. Ibyo bo bavuga birabangaje abo kuko nyine nibyo bashaka kubesha gusa mu mahanga, ariko ibyo abantu bariho ubungubu za Rucuro ntabwo ari byo abantu baba bavuga ku maradiyo tukumirwa tugatangara ibintu baba bari kuvuga buri munsi. Claude Bambanze uhagarariye societe civile muri Rucuru, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze ninjye bashimiye. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi abavanywe mu byabo abatutsi muri komini Rango mu mwaka w'1993 barasaba leta kubagezaho imishinga y'iterambere nk'abandi baturage. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Thierry Vendayishimiye. Abo banyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi bahunze inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'Abarundi. Banahunze kandi kubera ko bahigwa buhongo na bene wabo bo mu bwoko bw'Abahutu. Inyuma y'imyaka 31 abo bateshejwe izabo bavuga ko badafashwe kumwe n'abari mu mihani wabo kandi ko bataronswa amazi n'umuyaga nkuba nk'uko babibwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Mbere mu buzima nta mazi ariko igipoto yagarukira ngaho kw'ishuri nzi yose mwana y'umuntu ni bomba kujya kwi Bujumbura. None twebwe ntiturabarundi ngaha haramba 6 hayane yose basitaguye itiyo bagiye bazitwaye. Yego nukuri amatara n'amazi kuko twari dufise amabomba hari amabomba 6 ahaguru hakaba yandi mugabo baciye badutwara twene baturabiye natwe baduhe turabarundi nk'abandi turihe nk'abandi. Abo bamaze imyaka myinshi mu buhungiro bavuga kandi ko ubutegetsi bwa komine Rango bwabibagiye mu migambi y'iterambere, bakidoga bavuga ko hafashwa gusa abasangwa nk'uko babibwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Nk'ibintu by'amashirahamwe azana ibintu by'ibitungwa na cyane nka za Prodefi za Paivabe zarigeze gutanga ibitungwa no mwirango eka no ku mutumba wa Nyabuye yaba bifise, ariko twebwe ngahaye nta numwe bigezaho icyo gitungwa. Ngaha muri site nta muntu numwe kuva iyo migambi bahitegurwa na leta araronka inkoko cyangwa agakwavu tureke n'inka. Twe tugasaba leta yuko dufata nk'abene gihugu nk'abandi, ikabona yuko twebwe ikibazo twagize atari twebwe twaciteye hama ikadufata mu mugongo mbere y'ibiri kurabimbaza ngumva ncambabara. Musitanteri wa komine Rango avuga ko azi ko abo banyagihugu bateshejwe izabo hari ibibazo bibugarije nk'uko abisigura. Deus babaho ku bwabo ni musitanteri wa komine Rango. Cyo turakizi mugabo twebwe ahanini twihutira abo baba bahungutse ko usanga bafise aho batera ubwatsi ibyo bitungwa bigashobora kubaho aho bubakira ivyo bitungwa, nayo iyo masite basanzwe babamwo arimwo n'amatati usanga umuntu afise inzu atano mu kigo byo kuratahane uko bubakira ibitungwa atanahane birimira ivyo byatsi. Uwarongoye komine Rango
nta kindi asaba abo banyagihugu bataye izabo kuva mu mwaka w'1993 kugira ngo batere imbere nk'abandi barundi na cane cane abamaze guhunguka nuko bosubira iyo baje bava kugira ngo baronswe ibyo basaba. Akamutotera abantu bakiba mu masite twabahamagarira kwitegura gutaha barabira akarorero ku bamaze gutaha ingene babayeho ingene bakize imvura y'amasaha yose igitondo umugoroba ingene mu kigo iwabo usanga ibitoke bisa neza aho bahungutse aho bashikiye ingene by'ukuri babanye neza n'abandi hanyuma nabo bitegurire gutahuka. Naho musitanteri wa komine Rango asaba abo bateshejwe izabo gusubira iyo bahunze bava, umukuru w'igihugu c'u Burundi arabahumuriza ko atavyo gutahukanwa ku nguvu. Mu kiganiro ku Barundi no kubamenyesha amakuru mu mpera z'umwaka uheze, Evariste Ndayishimiye yatangarije abateshejwe izabo mu gwimo rwo mu 1993 ko aho bari hose mu gihugu ko leta arongoye ibafitiye umugambi. Rero nagira ndemeshe abo bakiri mu matongo yabo murumva ko hari abamaze kuva muri ayo matongo bataha kandi maramaze kubabona abo bataragenda nabo kubera ikibazo cy'Uburundi turiko tugikora mu buntu tutariko tugikora mu kwihorana mu kugira inzigo murumva yuko turiko turafashanya twese kugira ngo gitore umuti. Abaja mu mwonga bavuga ngo sinova kwibaranje mu mwonga twebwe ubutegetsi bw'igihugu nibwo buca buraba aho tushira ikigwati mu matongo ya leta bakaba yabo bose. Abo barundi bo mu bwoko bw'abatutsi bateshejwe izabo bari muri site Rango bagera ku miryango 850. Inyuma y'imyaka 31 baba muri site ya Rango baraja mu mitumba baje bavamwo gukora imirimo itandukanye nko kurima ariko ntibashima kuguma yo kubera ubwicanyi bwo mu 1993 bavuga ko bwabakomerekeje ku mutima. Urakoze Thierry Ndayishimiye. Tukiri mu Burundi haravugwa ikibazo cy'abanyeshuri batiga neza kubera imyuzure yibasiye agace ka Gatumba n'abanditse mu mashuri bose ntibashobore kwiga. Abanyeshuri bamwe bagomba gukoresha ubwato kugira ngo bagere ku ishuri. Mugenzi wacu Oriane Tangisha yavuganye na Samson Bukuru wigisha kuri Caritas Global School ishuri riri mu karere ka Mushasha. Muri akarere k'iwacu abanyeshuri cyane natwe abarezi turiko turahura n'ingorane zidasanzwe aho usanga haba umuryango w'umunyeshuri haba umuryango w'umwigisha bose baratwawe. Rero kenshi abanyeshuri usanga nyine bari perinere umwe ari hariya undi hariya amakaye yaragiye n'umwuzure iniforume zaratwawe. Ibyo ni ibibazo byinshi turiko turahura navyo cyane ugasanga abanyeshuri bamwe baravuye mu Gatumba bakajya kuba mu miryango Bujumbura aho umuntu yarafise nk'abana 50-30 mu ishuri ubu ukaba ufise nka 25 ugasanga 5 bose baragiye aho wari ufite nk'ijana ugasanga ufite nka 90 kubera ibihe by'umwuzure nta n'umwe ari stable nta n'umwe ari mu rugo benshi bari mu miryango. Ego ibyo nibyo bibazo turiko turahura navyo muri iyi minsi uco usanga amaporogaramu turiko turayaheza cyangwa se turiko turigisha dans les bonnes conditions effectif ubu ufise mu ishure bose ntibatonda birakugora kuavansa ugasanga igice canke porogaramu calendrier ministere yaguhaye utayikurikije nk'uko byategerezwa gusabwa ko kujya rutonde rw'abanyeshuri utinya kubandanya ngo ejo bazoza ugatinya kubandanya ngo bise bake ngo abandi nibaza bazosanga narabandanije ibyigwa kandi batariho usanga nyine uri kuri urakora utuntu nyene utuntu udafaditse wibaza ko bazoza niho usanga ari igihe turiko turahura n'ikibazo ko igihe cyo kibandanya kigenda porogaramu ntituziheze. Ku bijyanye no gushika ku ishuri naho benshi usanga turiko turakoresha ubwato. Nka twebwe ku ishuri iwacu twarakoze ikiraro kiva ku ikaburimbo gushika ku ishuri twaragerageje kabisa turondera ingene abana bova ku ikaburimbo bashike ku ikaburimbo kugira ngo bashike ku ishuri kuko hariho amazi. Urumva rero iyo umuntu avuye mu bwato agashika mu ikaburimbo hanyuma cyafata cya kiraro kikamushikana ku ishuri. Abajejwe intwaro abajejwe indero abajejwe ivyo ari byo vyose mukene muri aka kanya kugira ngo abo bana bashobore gusubira amashure hanyuma gushika kuri ayo mashuri navyo nyene vyorohe. Ni igiki muri vyose musaba cihuta muri aka kanya? Nukuri icyo twosaba abajejwe intwaro abajejwe education n'abandi bose babishoboye nuko botugarukira ko bakagira icyo bafashije Gatumba
kugira ngo urwaruka rwacu rubandanye kwiga dans les bonnes conditions. Bisaba ko muri Rusizi bagerageza bagabanye umusenyi kugira ngo profondere y'amazi profondere ya Rusizi isubire ibe hasi rwose, kuko bisa nuko muri Rusizi umusenyi waraduze cyane. Rero bisaba ko haba imashini ziri capable yo kugabanya wa musenyi kugira ngo profondere ya Rusizi isubire kuba ndende. Yego nicyo mbona cyo kwihutirwa, kuko tuvuze ibyigi bisaba uburyo burebure kandi bisaba un projet à long terme. Rero bisaba ko bagira iyo systeme inyaruka yo kurondera amamashini ashobora kugabanya umusenyi muri Rusizi kugira ngo profondere isubire kuba ndende. Mushinga nahe Samson Bukuru, turagushimiye cyane ku kanya uhaye radiyo Ijwi rya Amerika. Natwe turabashimiye kuba mwadushikiye ko mukunguriza ibibazo dufise. Aha ni dusoreje ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Mbashimiye kwa mwaduteza amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: uriye inshuti yinovura intuntu. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.